bakunzi bahora Kanani TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dushima Imana. Mana y'amahoro, Mana yacu, wowe vyagiye ahera hera, wowe dukunda kandi wowe twitwararika, tuzanye amashimwe mu mitima yacu Mana. Tuje tukubwira ngo uri mwiza, tuje tukubwira ngo uri ubuhungiro bwacu. Uri amahoro yacu, uri umunezero wacu, uri agakiza kacu, uri vyose muri vyose. N'aka kanya turiko turasenga nuko wabigombye Mana. Kuko iyo utemera ko tuvyuka duhema umwuka w'abazima ntivyari gukunda. None amashimwe yose tuyagarukaniye wewe, uragahezagirwa. Izina ryawe rikomeze gushimwa na bose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo ryanyoheye kandi numva rinejereje umutima wanje, rivuga ngo arahiriwe abizigiye Uhoraho ntibazokwigera bamaramara. Haleluya, haleluya. Abizigiye Uhoraho n'imitima yabo n'ubwenge bwabo bwose n'inkomezi zabo zose ntibazokwigera bamaramara na rimwe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi 9, dusome kuva umurongo w'9 n'uw'10. Iri jambo ryanezerewe nawe, ndasenze Imana ngo rikunezere kandi wumve ufise ivyizigiro ko uhiriwe we ukunda Imana. Haravuga ngo kandi Uhoraho azoba ubuhungiro bw'abadenderezwa, azoba ubuhungiro mu bihe by'amagorwa, kandi abazi izina ryawe bazokwizigira, kuko wewe Uhoraho udahemukira abakurondera. Amen, haleluya. Mwumvise, Imana ntigera ihemukira abayirondera. Imana ntigera itererana abayikunda. Haleluya, haleluya. Imana yaribwiriye Yeremiya ngo wewe Yeremiya we, ngo mpamagara, mpamagara nanje ndakwitaba, ngo ndakwereka iby'amaso yawe atarabona, ngo iby'amatwi yawe atarumva, ngo nibyo utariyumvira mu mutima wawe, ngo ibyo nabibikiye abanyizera. Mwavyumvise? Arahiriwe uwizigiye Uhoraho, arahiriwe uwagize Uhoraho ubuhungiro bwiwe. Uyo ntazokwigera maramara n'umunsi umwe. Amen, amen. Ngo kandi Uhoraho azoba ubuhungiro bw'abadenderezwa, bantu b'Imana. Imana n'ubuhungiro bwacu. Imana ntizikutetereza, ntizikumva, ntizikwirengagiza abayambaza n'abayitabaza. Narayibonye umunsi umwe maramaye, narayibonye umunsi umwe nihevye, ndiko ndadenderezwa, ntabona uko ndabigenza, nabuze amajambo y'ukwisigura, abankunda babuze amajambo y'ukunsigura. Ariko Rurema, haleluya, araseruka, neturuye araseruka, angirira neza, ankura mu maboko y'abanyanga, ankura mu maboko ya Satani, kuko Satani yari yansavye kandi by'ukuri yandose. Ariko Data wa twese atazi gutetereza, atazi kureka abiwe ngo bamaramare, anseruka ko angirira neza. Reka ndabashingira iyo ntara. Jewe hari igihe nagaburira abana bo mw'ibarabara, nabagaburira kabiri mu ndwi, ahandi ku mafete za bonane za Noeli, n'ukuri natwasangirana za mayibobo zose, ngateka nkagura ibyo kunywa kandi nkumva nezerewe cyane. Ariko nk'abantu ntibavyumva, bari bazi yuko mfise amafinansuma, bari bazi ko ari ikindi kintu ndiko ndarondera, urumva nivyo bari bazi, ariko ntibari bazi ko nkura mu mufuko wanje. Hanyuma umunsi umwe mayibobo ziriba amahera, ari yivya amahera kandi menshi, ngo yari $35,000. Hanyuma baca bavuga ngo ni jewe yayazaniye. Abantu bo muri documentation, polisi namwe n'amahera baza kundondera nako kana, ako kajene nyine k'akamayibobo, baje ngo ndayabahe. Je barantelefona ati
documentation iriko irakurondera muhira ati no ku kazi baje icyo gihe nari mvuye gutora umugabo kuri aeroport hama ndavuga none ati wakoze iki je ndabwira ndetse no gukora ikosa nta muntu numwe nakoshereje nta nuwo mfitiye na 5000 ndavuga nti je sishaka kwinyegeza ntazi gituma reka ngende hama bambwire bantu b'Imana nsanga hariho umupolisi yasigaye ku kazi bagiye muhira kundondera ntibabwire muri ko mundondera kubera iki ati reka bene ivyo barabikwibwirira baca barabahamagara baraza wa mwana neza abantu b'Imana aranyagiriza n'umutima utekanye kandi akavuga ati jo atenda atekanye cyane ati uyu mama wacu ni watugaburira ati amahera yambwiye ngo yazane ngo hanyuma ngo wewe ugende ngo ibubanza ngo buragumyeyo ngo bibanze biturehe ngo biki nibiki ngo uyu mama ngo rega wewe ngo nta kosa ufise ngo siwe wivye amahera ngo mahera ngo nije nayivye ngo nta nakimwe ndabasigurira ku byo bintu byatabyonzi ndavuga umwanya wanje ngene nkoresha umwanya nabagira shaka mu telefone hana mubabaze je ntungaha ku kazi sindahaba kenshi ndasigura umva abantu b'Imana ndabura ijambo nari mu ryo bakonvenga abo dukorana bose baradati umuvyeyi bariko baramubeshera ntibishoboka ibiki nibiki baravuga ngo bantu ware muri documentation ati nukuri ntawe mutwara uyu ariko ararengana karavuga ati jewe ndatekanya ati n'umutima wanye nta nubwo bufise ati uyo muvyeyi niwe twayahaye ko n'umuvyeyi wacu niwe atugaburira urumva byari ibintu biteye ubwoba yari kandi nta kuntu nakumwe nari kuronka niregura ndibuka ko nagiye ndirotera gatoyi ndagenda ndabwira Imana nti Imana naragukoreye n'umutima umwe ndagaburira aba bana ntabonzi kubw'icubahiro cyawe none uyu munsi uremega Mana je ngende gufungwa atakintu nakimwe ndiko ndazira ndavuga Mana ndagusabye wigaragaze ndagusabye useruke ndagukeneye ntiwemere ko nkogwa n'isoni ntiwemere ko ntambara ibara mu gisagara cyawe Bujumbura ngo banyite umusuma je ntiba ako kanya nyene hariho umuhungu umwe bari kumwe nabo bantu yaho nansaka alimentation yahoraza gusumiraho acaramubaza ngo none ngo nkubu uye ngo yamuhaye habonande ngo hariho ngo umukozi wiwe ngo umwe ngo w'umuhungu ati none iyo muhungu twomuzana tukamushira mu bandi wo mutora atego baca bahamagara abandi bahungu bakorera haruguru bamushiramo hanyuma acatora uwundi wo kuri muzeyo haruguru umva aramuyobego ati none nta bandi bakozi bahari ngo ngo nta bandi bari bahari kandi yo wewe yarahazi ko yarahasumira kandi yahora mbaza kenshi ko ntiyasangaho jere nakoresha abantu babiri umwe yakora ku murango ubundi ku mugoroba acavuga ati nta wundi kagahungu kaca karahakana ngo nta wundi ndabona barasohotse baravuganye baca barambwira ngo turaza kugutelefona ngo nitwagukenera baca baragenda mugabo uyo muhungu atera telefone ateregaye ati twabonye ko ariko arabesha ati twabonye ko yakubesheye ati ubu rero naho atubwiye ngo ayo mahera ari bubanza iyi ntaye ndayibashingiye kubera iki murumva yuko Imana no mu gihe uri kuradendeza no mu gihe atansiguro we woronka yo gusigura hari Imana mu ijuru yentervena mu gihe cyose ibonye kuri mu makuba haleluya igihe cyose Imana ibonye kuri mu makuba Imana iraseruka Imana uyu munsi yaranserutse ko ndi mu makuba ndi hagati y'urupfu nari hagati yo gufungwa no kumaramara ariko Imana iravuga ngo umwana wanje ntamaramara umwana wanje ntakogwa n'isoni ingene Imana yacishijemo ico ciyumviro uyo muhungu ikamucishamwo uwo mutima wo kubaza murumva ko ari mpemu w'Imana yakoze kandi naragendarira sindabahenda naragiye mu Mariyo ndarira ndavuga Mana urampevye umugabo yasiguye abo dukorana basiguye nasiguye nabuze explication nimwe niyi gushika bavuga ati no turamutwara
yo Rurema araseruka aragahezagirwa. Mana n'ubumenga ndiko ndaviva iyo sene. Imana irentervena. Imana rero iratugwanirira mumva iratugwanirira iminsi yose. Uyizigiye ntizomutetereza, uyikorera ntizomutererana, ntibishoboka. Haleluya, haleluya. Iseruka mu gihe gikomeye ikigaragaza. Yarigaragaje ndayibona. Haleluya, haleluya. ngo azoba ubuhungiro bw'abadenderezwa. Yarambereye ubuhungiro, yarambereye umutabazi, yarambereye umucamanza, arandenganuraho nariko ndarengana. Ndazi ko nawe uyu munsi no guha akanya woshinge nawe ukavuga ivy'Imana yagukoreye. Imana yacu ni nteturuye, Imana yacu numugira neza. Haleluya. ngo azoba ubuhungiro mu bihe vy'amagogo. Bantu b'Imana, Imana n'ubuhungiro bw'abari mu magogo. Haraho mpora nibaza mbega iyo tutaba dufise Imana, ubwo Imana twese si ubuhungiro bwacu bantu b'Imana. Uravye ibyo abantu babamwe, ubuzima tubamwe, uravye ibintu ducamwe, Imana yataba yatubereye ubuhungiro hari n'umwe abahari. Haleluya. Ariko dufise ubuhungiro, dufise Imana, niyo buhungiro bwacu, niyo mahoro yacu, niyo munezero wacu, niwe mutabazi, niwe ni byose kuri muri byose. Haleluya. Naho tutovuga bo muri Bibiliya, uyu yari Dawidi ariko arabivuga ko yarayibonye Imana. Yarabonye Imana, ayibona mu buto bwiwe, ari mu ntama, intare zimutera, idubu zimutera, ariko Imana ikamuha imbaraga zo gutanta muri ivyo bikoko ntibimurire mu ishamba. Imbere ya Goliyati Imana arayibona. Ingabo zanyegeye, umwami yanyegeye, Dawidi arabona Imana itabara ubwoko bwayo. Dawidi arabona Imana, Sawuli ariko aramuhiga n'ingabo ibihumbi n'ibihumbi. Dawidi abona Imana, abona Imana. Umuhungu wiwe yamukuye ku bwami, ariko aratukwa, ariko arasuzugurwa, yabonye Imana imugarukana ku nganje. Bantu b'Imana, twe kubera iki tuyitera umugongo, kubera iki turira, kubera iki twiheba, kubera iki twihebura. Turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yamiri kumwe natwe, turafise Imana, Imana y'urukundo, turafise Imana yamiri kumwe natwe, turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yamiri kumwe natwe. Yo turafise Imana uko biri kose. Imana noyivuga bugaca bukira. Imana noyibabwira kuko narayibonye. Mu ngwara narayibonye, mu gupfusha narayibonye, mu bukene narayibonye, mu butunzi narayibonye. Umva narayibonye. Imana igira neza. Nta wayizigiye ngo amaramara, nta wayihungiye ko ngo umutera umugongo. Oya. Ibi nzokwama ndabivuga kandi nzobivuga neruye, nzobibwira abazi Imana bashima batayizi bayimenye. Imana ni rukundo, Imana ni nteturu, Imana n'umugira neza, Imana n'ubuhungiro bw'abayikunda n'abayizera. Imana n'umwizigirwa. Rero umuntu w'Imana ico no kubwira mu byo uri kuracamwo, mu bikunaniye, mu bikunaniza, mu bikugora, mu ntambara, mu byago urimwo, mu ngwara, umva hungira kuri yo kandi uyishime, uyizigire, ntizogutererana. Imana yo mwijuru rero ibampezagirira. Ata mwiza nukuri nubambeshe ngo nobafise amajambo akwiriye kugushima. Ndayabura, ariko kimwe umutima wanje urawuzi kandi urawubona, wuzuye amashimwe menshi kuko wangiriye neza Mana. Narakubonye bihetangabo kenshi ntoharura, kandi n'uyu munsi ndaciteze kugira neza kwawe Mana, kuko nzi neza ko umugambi wawe ari mwiza kuba kwizeye n'abagukunda. Kanatsinda warabivuze neza ko imigambo dufitiye atari y'ibyago ariko ni y'amahoro. Rero komeza abana bawe Mana yanje, ubandanye kubanezereza, hama icubahiro kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.